turabaramukije abakunzi b'Ikimamara TV aho muherereye hose nizere yuko muguwe neza natwe tumeze neza cyane mbanje gushimira kwanza abantu bamaze kugira subscribe mpamagara n'abataragira subscribe ngahajya munsi kwera ko tuguma tubazanira ibintu bishasha murabizi ko kesho mbonye mwenze mura kuri micro nuko haba hari akantu gashasha nabazaniye ntabwo ntigera ndabatengwa cyangwa ndabamara amazi oya ntabwo nigenda ndabasondeka uno munsi rero ndiko ndizungurukira nyene nko muri kumurabibona kumwe n'icyuki ntimutangare arabimerita ni ikabanze ndabireke kwanza nshaka ndabaze kwanza umeze gute umwaka mushasha sire kumwuriye neza ko turawujya neza bikorwa mu Kimamara TV birabandanya none ndabutsa ko Kimamara TV ni ishami rimwe mu zigize Ikimamara Agency ntabwo ari Ikimamara TV gusa oya harimwo photography videography harimwo zindi service nyinshi tuba dukora byo kugira publicité uretse ko Ikimamara TV ari imwe muri branche dukoresha kuri no mwanya rero dufise umushitsi mwiza witeka niko murabibona umukobwa mwiza kameme aberewe uduhereni atwenga neza wow murabona ko ari umukobwa akeye kweri ntutanize kuja kure mwarigeze kumubona mu bintu bimwe twagiye ducisha ko cyane abantu bakurikiranye ihiganwa rya MissKayanza rimwe mu higanwa rikunda kubamwo utensorite twinshi rikatuma bavuga ibintu byinshi cyane ariko uyu numwe mu bakobwa bahabwa amahirwe cyane yo gutsinda akaba MissKayanza umugabo ntibyakunda ahubwo aba Miss yakunzwe n'abantu wandi twita MissPopulaire jenwe fata nk'umuntu burya bakaze kuko umuntu arinze aba MissPopulaire no kuvuga ko aba yakoze ikintu gituma akundwa n'abantu benshi kandi umuntu akunzwe n'abantu niwe mpagaciro kurusha ibindi byose MissPopulaire nico gituma twamurondeye kandi nibaze yuko za kutubwira byinshi afite karategura afite karakora kandi ibyo byose reka tubanze tumuramutse MissPopulaire muri MissKayanza mwaka wa 2022 turakuramukije tukwifuriza kandi umwaka mushaje kuri twese nanje ndabaramukije cyane ku bantu barakuzi kuri Miss ariko barakeneye kumenya Miss ninde MissPopulaire nze ndagashirako bavyitiranye MissPopulaire Miss akundwa n'abantu cyane Miss akundwa n'abantu Miss avugwa cyane Miss aciye ubwenge kameme mu majambo make Miss ninde ni muntu ki kugera ubu turi kumwe ngaha bon nitwa Igiraneza Deline ndumunyeshure wo muri université kaminuza nderabigisha NS turakubona hano nka MissPopulaire Miss umunyeshure ariko uko biri kose wagiye kwitoza muri MissKayanza wiga muri université ariyo nderabigisha yego byakuje mu gute kugira ngo icyo cizere cyo kuja muri MissKayanza gikuzeho bon narabikunda kuko nari mfise vision nyinshi nafise ama projet menshi nje gituma naciye ngira then icyumviro cyo kuja muri Miss pour que binyorohere kugira mise en action ama projet yanje yego kugira bikuzemwo uvuga ko utubwiye ko rufise ama projet washaka ko aba réaliser zagupushinze kumva ko ugenda muri MissKayanza ronke accès yo kugira projet zawe zo réaliser nizihe bon nizo wa présence oya na présence mwimwe muri nyinshi nari mfise urabona na présence projet yanje na présence ni yuko two créer les coopératives pour que tugabanya indaro zivuye ku bukene canke kubura ibintu bimwe bisaba amafaranga iyo niyo na présence ariko nayo ifise iyindi projet kuko murazi ko mu Kayanza ni intara nziza cyane ifise ibintu byinshi cyane tworata genre les lieux touristiques par exemple turafise amashuha ari matongo ego hariya ikabarore turafise yandi mashuha ari Rugazi turafise Igisumanyenzi Kiribanga ivyo byose ayo n'amariye touristique umuntu kwerekana intara yacu novuga ikevuriwa ikagira visibility genre ibintu nk'ivyo
nkagira n'indi projet urabona ko mu Kayanza ndetse no mu Burundi abana bari mw'ibarabara ni benshi badafise ivyo bakora, then muri izo koperative ya mbere noshiramwo n'ico co gufasha abana mu kubaha ico bakora kandi bakaronka n'ukungene baryama barya bo mw'ibarabara. Hariho abagwayi baba barabuze amafaranga yo kuriha, hariho abo baba barabuze ayo kuja kw'ishure, ivyo vyose bigatuma intara yacu igira novuga ishusho mbi kubera ko urazi ugiye mw'ibarabara ugasanga hariyo abana bari plus de 100 bari mw'ibarabara abatiga babuze ivyo bakora, ni hahandi haca hava n'ubusuma bwinshi. Ico naco nagize iyo ide kubera ko la plupart des fois bumvise ibisuma bavuga ni mu Kayanza, genre nivyo vyose kubera ko tureka kwiga turi benshi twavuka turi benshi bikaca bituma rero n'ubundi izo cas de vol ziba nyinshi. Ego ugaragaje kuraba projet wa presence koperative zo kurwanya inda z'indaro zivuye ngo ku bukene canke kubura amafaranga en general, abantu bavyakiriye gute? Ubona vyagushanye kuki? abantu bavyakiriye neza kuko ubu ndi Miss Populaire urumva narakunzwe n'abantu ego kandi ndabishima. Urumva baranakunze na projet yanje kugira ngo mbe Miss Populaire nuko nakunzwe n'abantu kandi na projet yanje yakunzwe. Ese nivyo projet yawe yarakunzwe mugabo ntiwashobora kuba Miss nkuko wavyumvira, wabaye Miss Populaire ariko ntiwashitse ku ntego nyezina kugera ubu yarahagaze, projet wari ufise yarahagaze, izo zindi wari ufise zarahagaze, ubu twitega iki kuri Miss Populaire? Justement sinahomvye je novuga ko nungutse gukundwa n'abantu, kuba narakunzwe n'abantu nico kintu nari nkeneye cyane kuko iyo ukundwa n'abantu juste n'ivyo bahimiriza biroroshe cyane ko babitahura. Niyo mpamvu jewe ahubwo narungutse cyane kuba nabaye Miss Populaire, vyampaye n'icizere ahubwo cyo kumva ko nofournisa tous mes forces muri projet zanje fise kuko nabonye n'abantu bankunda, then bizonyorohera kuhayariza projet zanje. Ego iyo utowe hariho uburyo muhabwa. Miss Populaire yaraserebuye atayaborewe, Miss Populaire yaguze impuzu, uteganya iki nimba atari banga ntunge sindi ko kwinjirira mugabo rimwe na rimwe abantu baba bamenyekanye, rimwe hari abantu baba bagukurikira babifuza kumenya niki wakoze ni kure kurakora canke uteganya iki muri kazoza? Nteganya ibintu byinshi, ndafise plan iri hafi, ndafise plan yo kuja kuraba abantu ku bitaro. Amafaranga bamaye sinayaborewemwo, amafaranga bamaye sinayaguze nk'impuzu oyaha. Ndateganya gushimira abantu banyizeye, abantu bakanyereka urukundo gushika aho mba Miss Populaire. Ego ndateganya kuja ku bitaro, kuraba abantu bagwaye n'imbaraga sabune, nzokora mutwo bampaye. Nabonye ndayari ataco vyoba bimaze, nabonye yuko muri za projet zanje amafaranga bampaye ndayariye juste atoba ari ibintu biciye mu muco neza. Nateguye rero kuyafashishamwo abantu bobo bayakeneye kurusha uko jewe nari nkeneye cyane amafaranga. Ego kujanye niyo projet uriko urakora ubu yo kuja kuramutsa abantu bagowe, abantu bagwaye, yakujemo gute? Resanzwe uri mu projet zawe canke yakujemo aruko giheze canke kuba ijya ya mbere atari wabandanije nuko uburyo bwabaye buke canke wumva iyo ariyo yo gushobokera byahagufi? Nta projet nimwe nahevye oya, gusa ico nico cyumviro ca mbere canjemwo bivanye n'uburyo nari mpawe. Nabonye arico nokora kigakunda. Ego relation za Miss Populaire ari ngahe Bujumbura, ari kwishuri, abandi bari mu ntara zitandukanye mukorana gute ubu? uriko uravuga n'abandi ba Miss?
telefone zirahari turavugana kandi ntitwicaye. Ntitwicaye. ukwezi kugira guhere bon à peu près des semaines nibyo ego mumaze gukora iki kugira ubu hari intambwe murateye Turacyabipanga. turabona abamisi iyi yari edition 11 abamisi baraza ariko biganana n'umwaka umumisi araza biganana n'umwaka we nka MissPopulaire uteganya iki kugira ngo no mu mwaka uzazoe twari tuzi kuri MissPopulaire no mu wundi uzoe turi ko ari MissPopulaire kugira uzobere n'akarorero abandi jewe ndateganya kugira mise en réalisation projet zanje kandi niba mfata mu mugongo ndazi ko hazogera aho nshika kuko sishaka ko projet zanje ziherera hajya imbere na zi présence ndashaka zigere kure kandi zigira icyo zifashije intara yacu nziza ya Kayanza ndetse n'Uburundi bwacu. Yego. Mes chers spectateurs, abantu muko muradukurikirana twagira twenge tubetse yuko muri no minsi turiko turakorana na entreprise bon company bita Kings Water ihingura amazi meza niyo amanitse turifashisha tubatumirira gukoresha iby'iwacu gukunda iby'iwacu Kings Water n'amazi meza tonga tubetse yuko mu Kimamara agency tubakorera ama image meza bon video photo mu manza no mu biteramo tubakora ama publicité ibintu edition 11 MissKayanza niki uyinenga bon niki utakunze mu buryo MissKayanza itegurwa oya nta kintu na kimwe byose nabikunze ko byagenze neza ntitwidoge nimba ari ico bemeye byose barabishikije ego ahubwo ndabashimira cyane ubona impact ari yahe abantu babyakiriye gute inyungu ubona ingana gute abantu babyakiriye neza cyane kuko ni event iteguwe neza ndetse inashigikiwe cyane n'ama entreprise na cyane yo mu Kayanza par exemple imwe na Somsubire na Bankobu inoti kandi twatumirira cyane n'ayandi ma entreprise tureke nayo mu Kayanza gusa mu Burundi bwose bashigikirira ihiganwa vraiment rirafasha cyane ego. Reka tugushimire kuba wadushije akanya kawe MissPopulaire Deline ego uretse kuba turiko tukubona abantu bariko bakubona ngahanya kuri micro kuri kamera za Kimamara TV nehe umuntu ashobora kugutora ashobora kuvuga ati nkeneye Miss Deline no yo mukura he yo mubona gute réseaux sociaux ndafise page yanje ya Facebook nitwa Deline Igiraneza nibaza ko ari aho na Instagram nitwa Deli Igiraneza ego. Akajambo kubandi bigeme baba bibaza yuko ibikorwa nk'abijyanye menga ni byo gutindero ibintu bimeze nk'uko bo batavyumva nk'uko byumva arico hari akajambo babwiye ego. Ubundi MissKayanza si higanwa ryo gutindero ni higanwa ryo kurata karanga n'imico y'umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi nico gituma tutovuga ko ari gutindero kandi n'abavyeyi ngabatumirira guhimiriza abana babo kwitabira ihiganwa rya MissKayanza ni ibintu biryoshe cyane birahesha iteka intara ego. Abakunzi b'Ikimamara TV kora like na subscribe. Murakoze cyane mwakoze kutuziza akanya kanyu muraba agaciro kuri twebwe dukunda ukuntu mutuba hafi kandi atari mwebwe ntacyo twokurirwa turakora kuko ntabwo tuba turiko turakorera iyo murinze mubona kuri microphone murinze mubona ntabwo zigiye kuri kamera kuvuga ko hari ibintu byinshi bariko rakora mwumvise ko umukobwa wanyu Miss Deline mu minsi yavuba cyane agiye watubwiye ndiko ndategura kuja mu bitaro kuraba abagwayi ndakeneye cyane abantu baza tugafashanya bakamerekeza ego sindaheza kubitegura kurumva naho ubipanga ntiwobuza baza kugushigikira byoca biba byiza kurusha mbonye abashigikira ego. Shigikira undi mwigeme agende gufasha abandi kumbure ejo twese bizotugira akamaro kandi Imana izoduhezagira reka rero tubashimira bako muradukurikirana kumbure ibikorwa byiwe tuzokomeza tubashikiriza ku mwanya n'abandi bose tunagotse ko abantu bafite impano bose mu Kimamara TV turabahaye ikaze
n'abandi bafite ibyo bashaka kumenyekanisha, you are welcome. Kuri micro mwari kubona CV Mix, kuri kamera ni Natamix social boy. Ibikurikira ciao ciao, reka tubasezere naho utaha, mugabo mugira umwaka mwiza kandi mukomeze mugubwe neza, Imana ibahezagire cyane.